I also wish to note that Rwanda welcomes the progress made with regards to the admission in the East African Community of the Democratic Republic of Congo. Nashaka kuvuga ko u Rwanda rwikeje ku ntambwe yashitsweko mu kwinjiza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aha nashaka kumenyesha ko tukibandanya guhangana n'ikiza ca COVID-19. Ico kiza gisaba ko twofatana mu nda tugakorera hamwe nk'umuryango kugira dukingire amagara y'abanyagihugu bacu no kugira tugabanye ingaruka mbi ku butunzi bwacu. Mu guheraheza ugushinga imizi k'umuryango wacu kuzovana n'ibikorwa biboneka by'inzego zacu n'akamaro umuryango wa Afrika y'ubuseruko udufitiye. U Rwanda ruriteguye gukora ibyo rwiyemeje muri ico gikorwa c'inkoramutima. Rwanda stands ready to play our part in this important